natwe twari turi muri Kristo turi uturemangingo tw'Imana tugaragariye muri Yesu Kristo nk'uko igihe Imana yaremera umubiri ufatika Adamu, mbega yari ari he? Umufasha wa Adamu yari ari he? Yari ari he? Eva yari ari muri Adamu. Hanyuma Imana yaramusinzirije, isinziriza Adamu, iramubaga mu rubavu, nuko ikuramwo urubavu rumwe mu mbavu ziwe, hanyuma iramushona. Ishona ico kibanza, hanyuma ikimuremeramwo umufasha. Umubiri wa kigore ishiramwo uwo mubiri, impwemu ya kigore yari iri muri Adamu, kuko Adamu yari afise impwemu ya kigabo hamwe n'impwemu ya kigore muri we. Nuko Imana itandukanya iyo mpwemu y'ikigabo, iyitandukanya n'impwemu y'ikigore, iciyishira mu wundi mubiri. Igihe Adamu yakanguka, acabona uwo mugore mwiza w'igikundiro, aravuga ati Isha, aribyo bisobanurwa ngo mugore, kuko mu mugabo niho yari yakuwe. Aravuga ati aka n'akara ko mu mara yanje, ati iri ni igufa ryo mu magufa yanje. Aranezerwa cyane, arahimbagwa cyane, kuko yari arose umufasha. None yari ari he imbere yo kuba ngaho? Yari ari muri we nyene, rwari urugingo rwiwe. Nico gituma buri gihe umugabo yamabwira umugore ati ndagukunda n'umutima wanje wose, no kuvuga ngo mwaca kibanza nyene hahandi umugore yava, hahandi hava impwemu y'ikigore y'uwo mugore. Rero umugore ni wo gukundwa, kuko umugore ni urugingo rw'umugabo. Igihe umugabo arose umufasha amubereye, uwo mugore aba ari urugingo rw'uwo mugabo ibihe bidashira. Ubwo ni rwo rugo Imana yubatse. Uhereye kuva isi itararemwa, uwo mufasha yari uw'uwo mugabo. Rero mu gihe umugabo atarindiriye ngo asenge Imana, hanyuma ngo aronke umugore abereye, umugore wiwe ategerezwa kurindira kugeza mu muzuko hamwe no guhindurwa k'umubiri wacu, guhindurwa kw'imibiri yacu, kugira ngo azoronke umugore mwiza mubereye mu nganje y'imyaka 1000. Ntashobora kuvuga ati narakoze ikosa mu guhitamwo uno mugore, ati ngiye kumuhindura. Imana izomumuhindurira mu nganje y'imyaka 1000. Igihe azoba yagize umubiri mushasha, aho azoca aronka n'umufasha amukwiriye. Ariko benshi mu bana b'Imana bararose abafasha bababereye ngaha ku isi, ariko hageze umuntu atamurose kuko yihuse, arindire mu nganje y'imyaka 1000, ntashobora kugira impinduka n'imwe ngaha, kuko yoba ari karonona, yoba ari kararenga ku mugambi w'Imana. Cyo gituma Mutagatifu Paulo yavuga ati nimba umufasha atizera ubutumwa, ariko akaba yipfuza, akaba ashaka kubana n'uwo mwizera, nuko rero ntibahukane. Kandi namba n'umugore nawe ari umwizera, umugabo wiwe akaba atari umwizera, ariko akaba ashaka kubana nawe, uwo mugore ntiyitandukanye n'uwo mugabo, ahubwo namusengere kugira ngo Imana imubabarire. Ariko igihe bose uko ari babiri arabizera, uwo n'umugisha ukomeye cyane kuri urwo rugo, kuri uwo muryango, kuko bose bashobora gukorera Imana bunze ubumwe mu rukundo rw'Imana, bakarera abana babo bubaha Imana, ndetse n'abana babo nabo nyene bagakora mu mugambi w'Imana. Rero twebwe tubaye kuri uno munsi wa nyuma, dukeneye gutahura bino bintu kugira ngo ntiduhave dukora ibintu nabi mu buzima bwacu, ari byo hanyuma bishobora kutugora bikaturemera.